ivyo bintu ntibibaho ni nkuko wovuga ko usaba uruhuja rwo kwambara ijya mpuzu ya patiri canke kwambara ijya mpuzu ya muganga harya akazi kose karafise ingene gatunganijwe nibikenerwa kugira ngo umuntu aje mu bambara uwo mwambaro waho hane nuko uba wemewe muri uwo mwuga kuko igisoda n'umwuga nibavuga mu gifaransa métier des armes nawe uwo mwuga urafise kutunganijwe ushaka kwinjira igisirikare acinjira hanyuma uzi ko atakirimwe nawe akamera nk'abandi kuko ntaco bitwaye kuko igisirikare ni vyiza nta uvyanse mugabo abari mu nzego z'igisirikare cy'igipolisi barafise ukuntu bitwara n'ukuntu bakoresha nizo mpuzu kuko nibapfa bazambariye nibapfa ico bakoze bazambaye ntabwo kandi bazambara igihe cyose ari n'igihe baja mu makonje atazo bambaye none abo bantu nabo basigaye biha kwambara impuzu z'igisirikare wasanga bariko baravundagara nk'iki abatabizi baca bavuga ngo baba basirikare baba polisi kandi atari bo urumva ko bidutesha agaciro